Turi ku munsi wa kabiri genekerezo ni rya 27 ukwezi n'ukwindwi canke mu kakaro umwaka ni 2021 ni kiganiro Sport Tempo mugenda mushikirizwa kuri no mbonesha kure ya Argos ni kiganiro no munsi muza kuba mugenda mushikirizwa na jewe Iritonda Darcy mu kiganiro cuno munsi tuza kuba tugenda tuganira ku ngingo novugani zishika kuri zine ariko hariho n'ayandi makuru aza kuba ari nyuma y'izo ngingo mu ngingo tuza kuba tuvuga uno munsi novuga nti n'umunsi uza kubuhuriranye naho intamba mu rugamba hari mu gihugu ca Ethiopia ziza kuba zikina igice ca kabiri gishiri ca nyuma kurundi ruhande hari mu gihugu c'Ubuyapani ni Tokyo muri Jeux Olympiques umunonotsi wa mbere yagiye aserukira buno Burundi bwacu araza kuba atangura guhiganwa ni mu gisata cyo koga ariko nabandi bazogenda bandanya bahiganwa novuga nti niwaza kuba bugururiye ihiganwa turaza no kuba tuvuga amakuru yagiye avugwa canke yagiye aba mu rukino rwa volleyball aho mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu edishigira gatatu tayari abazokina finali haba mu gice c'abigeme n'igice c'abagabo bamaze kuba bagenda bamenyekana mu mpera za kino kiganiro turaza kuba tugaruka ku vyabaye mu gihugu ca Tanzania ndavuga mu rukino rwa Simba na Yanga nituza kuba tugera tugaruka ku ngene batsindanye ariko turaza kuba turaba umusaruro aba bakinyi bacu canke abasore bacu bakomoka muri kino gihugu ndavuga ntibazo nkiza Saido hamwe na mugenzi we Fiston Abdurazak ubona yuko bamaze kuba batahazirayoye kuko mu bikombe vy'izina canke mu bikombe bifise ico bisiguye mu gihugu ca Tanzania tayari bamaze kuba bataha zirayoye reka tubahe ikaze tugende ingingo imwe ku yindi Abarundi nibo bayamaze bati abatamvye baneza barakurikirana nivyo no mu tuza kuba tugenda turaba kuko ubona yuko abaronotsi bacu bagiye baduserukira mu bihugu bitandukanye ndavuga baba bari muri Ethiopia ni ku guserukira gihugu wabatarenze imyaka 23 ubona yuko no munsi baza kuba bari mu kibuga mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma ndetse no kurundi ruhande canke ku yundi mugabane w'isi ni muri Asia mu gihugu ca c'Ubuyapani mu gisagara ca Tokyo ariko arabera inkino za Jeux Olympiques ubona yuko umusore wa mbere aza kuba na wenyene ahiganwa ndavuga ne Ganira Beri sanzwe ahiganwa mu gisata cyo koga ku metero ku kirere c'imetero zigera kwijana na wenyene uza kubona yuko aza kuba ahiganwa reka nangurire novuga ni kuri uno musore Numusore novuga yuko muri kino gihe mu gisata cyo koga hano mu Burundi ari ntayegayezwa kuko ni Beri Ganira ubona yuko amaze kubaserukira buno Burundi bwacu mu nkino zigenda zitandukanye ni nawe yagiye ahawe ibendera mu bagiye baserukiye novuga nti delegation y'abarundi bari hari mu gihugu c'Ubuyapani ubona yuko igihe cy'isaha 6:2 ni kuri no gerekerezo nyene rya 27 ukwezi kwindwi ubona yuko Beri Chris aza kuba sinovuga aza kuba korokeye mu kibuga ariko aza kuba korokeye muri piscine ahiganwa ariko mvuga ivy'uyu musore Ganira Beri ubona yuko aza kuba tanguye kuba higanwa reka ngire ko n'urutonde canke no babwira uko ikirangamisi gihagaze kuri bano banonotsi bacu bagiye baduserukira mu gihugu c'Ubuyapani ubona yuko ku munsi kwigenekerezo rya 29 ukwezi n'ukwindwi ku munsi wa kane ubona yuko mu gisata ca box uwaduserukiye nawe suyundi numwe ne Havyarimana Honera na wenyene n'umunsi wa mbere wo gutangura guhiganwa kurundi ruhande azoba ari Audrina Kaze n'umunonotsi w'umwigeme yoga ku kirere c'imetero 50 ku munsi wa gatanu gerekerezo rya 30 ukwezi kwindwi isaha y'isa 6:19 z'umutaga niyo masaha yo ngahe Bujumbura nyene tuko turababwira ubona yuko na wenyene azoba ari umunsi wa mbere w'uwo guhiganwa Francine niyo saba novuga yuko benshi ari nawe twiteze ko ibikomeye novuga ati gusumba abandi kuko ni nawe twovuga yuko amaze kubitugaragariza singaha mu Burundi gusa kuko we wahanzwe amaso naka karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse na Afrika muri rusange ubona yuko azotangura guhiganwa ku munsi wa gatanu mu kirere c'imetero zigera ku 5000 igihe cy'isaha 6 z'umutaga niwo munsi wa mbere Francine azoba novuga yuko azobatanguye guhiganwa ariko ku kirere c'imetero 1010 nawe akazohiganwa itariki indwi z'ukwezi k'umunani igihe cy'isaha
isaa 6:45 z'umutaga. Ku rundi ruhande azoba ari Eric Nzikwinkunda nawe novuga nti n'umunonotsi yiruka ku kirere c'imetero amajana 8 azohiganwa kwigenekerezo rya 31 mu kwezi kw'indwi azoba ari saha 8:50 z'ijoro azoba ari mu bucagucagu uzo kwiruka novuga ati kugihe ku munsi wa nyuma canke uzokwiruka canke uzohiganwa nyuma y'abandi muri bano basore n'abigeme bagiye baserukira kino gihugu cacu. Urabona yuko ari Olivier Irabaruta wewe asanzwe ahiganwa mu gisata ca mahato azoba ari genekerezo rya 8 ukwezi k'umunani isaa 6 z'ijoro. Aba bose twovuga yuko tubizeye ko ibikomeye nubwo nagiye mvuga nti Francine Niyonsaba niwe ahanini twizeye ko ibikomeye gusumba abandi nuko wewe twovuga yuko hari cyo yatweretse ariko imbere yuko agitwagira ica tweretse ku munsi wa mbere arafise nawe yatanguriye nkuko bamwe no munsi ariyo ntango yabo kandi yarabikoze naba nta nkeka bashobora kubikora. Reka tubifuriza amahirwe masana cyane cyane duhera kuri uno musore Berry kuko niwe aza kuba novuga nti yugururira amahiganwa canke yugururira inzira zo guhiganwa abo bagiye bajanye baserukiye kino gihugu cacu c'u Burundi. Muri Sekafa ni muri Ethiopia intamba mu rugamba tayari mwese ndabizi uko mwamaze kuba mubimenya yuko bamaze kuba bashika mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma kuko urabona yuko novuga ni mu rukino rwari rwabahuje na Ethiopia batasha ari gitsindo kimwe ku kindi mukibuka yuko Eritrea yo bari bayihereranije bayitsinda ibitsindo 3 kubusa. Ayo manota niyo yene yatumye abashikana mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma aho bagiye kuba bahangana kuri uyu munsi n'igihugu ca Kenya. Uburundi bwashitse muri kino gice bufise amanota agera kuri 4. Kenya bashitse muri kino gice bafise amanota agera kuri 6. Bamwe bati ntamba mu rugamba nizarusa kanya keza ko kwerekana urukino rwayo canke za kwa guhana ahantu umupira dusanzwe tubamenyereye ko bivanye n'ingene bagiye babona urukino bakinyira Ethiopia. Bati Ethiopia ifise umupira usa n'ubutandukanye cyane na Kenya. Abarundi bati turizeye yuko intamba zacu zizogenda zibikora kuri Kenya ariko jewe ngaha sinza kuba janwa n'ibishobisho ndavuga nti Burundi bugiye kuba buhura n'igihugu novuga yuko kuvyerekeranye n'integuro na cyane cyane kuri no gwaruka uza gusanga ari igihugu kiza kuba cara dusize kuko iki gihugu ca Kenya bobo aba bana badashikana imyaka 23 bashobora kuba kuva ku myaka 17 bobo bari kumwe ariko twebwe no musi wo kubaza babana bakina Sekafa y'abadashikana imyaka 17 bati barihe muri aba bari muri Ethiopia barimwo nikibazo uwo kwibaza na jewe nkibaza ariko kinakwiye kutuviramo icigwa kuko jewe ndabona yuko kuri runo rukino rwa Kenya ibintu nibizoba byoroshe nubwo botsinda runo rukino jewe n'ubundi buno butumwa sinoreka kubutanga byukuri birakwiye yuko aba bakinye ino Sekafa y'abadashikana imyaka 23 niba bagumize hamwe kugira ngo tuzogende tubabona ruburunganwe rukwize ruri kumwe. Ibintu byuko baza baratabatora batabatora nibaza yuko ari muri bimwe bidutuma taho dushika kuko biraboneka yuko muri zino nkino hari abakinyi bamwe batazinanye n'abandi abandi nabo nubwo babazinanye ariko ukabona yuko ni minsi mike y'imyimenyerezo ari navyo biza kuba bidukora ko kukuravye Ethiopia n'urukino twagiye kuba turangiza twese twifuza yuko runo rukino twari kuba turutsinda canke tukanganya ndetse twanageze n'ahantu tumaze gutsinda kino gitsindo cyo kunganya kuko urabona yuko Ethiopia yo yene dutanguje kino gitsindo tuza kuba tugombora ukuze kugombora kwacu kwatumye dukina umupira wo kuzibira kuko twari twamaze kubona yo kumenga icizere sikirenga iminota ya nyuma biza kuba birangira bamwe bavuga bati yewe wa mana udufashe ntiduhavure dutsindwa n'ikindi gitsindo kigira kabiri kuko ibintu byari byamaze kuba bimera nabi kuko abahungu muri Ethiopia bakinira mwigori wacu. Reka twitege yuko amakosa yabaye ku rukino rwa Ethiopia amumenyereza Chiminda Yize yagiye kuba yakosora mu rukino rwa Kenya tugiye kuba tubona urukino rwiza ndetse guki ntamba mu rugamba zishikana amaguru yose muri finale binakunze n'igikombe banakizanye kuko ryo bari iteka ku gihugu cacu. Tanzania na Sudani y'Amajepfo nabonyene baza kuba bariko baratana mu mitwe muri kino gice kigira kabiri nyene ndavuga ni muri Sekafa y'abadashikana imyaka 23. Hari abantu ngaha dukwiye nabonyene gukeza kuko Sudani y'Amajepfo kubigeza ahantu no munsi geze ugiye kubona rino higanwa ryarimo igihugu nka Kongo ariko Kongo nivyayikundiye yuko ishikamwe Sudani y'Amajepfo ari kirashitse mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma yewe utona tangara bashitse no muri finale n'iki gikombe bakagitwara kuko aho bageze nibaza yuko batahashitse kubera ari abana ariko bahashitse kubera gukora ntawa barabiye agatumba ngo ni mu acari bashasha muri ano mahiganwa reka tubahebere muteri indi ntambwe bano hantu bahashitse kubera ibikorwa bakoze.
Sudani y'Amajepfo bayibuka ngaha murabibuka yuko twarakinye mu nkino zo kurondera igikombe cyo kwitabira kane yabereye muri Egiputa. Numwe mu migwi twabonye mu bakuze by'ukuri bitari bimeze neza, ariko turabona yuko bariko barashiramo agatege mu byerekeranye n'inkino z'abana. Twibaza yuko nayo nyene Tanzania, nubwo Tanzania isanzwe ikomeye muri kino gisata c'abana, kuko aba basore ba Tanzania bo banatwaye bimwe mu bikombe byo mu karere by'abana badashikana imyaka 17 na 23, urabona yuko kuza guhura na Sudani nabo nyene ni igikorwa kitoroshe, kuko aba basore bo muri Sudani bafise no vuga ati aka self confidence, bafise ukuntu ko kwiyemera muri bo, barabona yuko aho bageze bishoboka ko n'iyindi ntambwe bayitera nakazi gakomeye nabo nyene. Twizere yuko gusa kuri final uko bizogenda kose tuzobonamwo Uburundi n'ikindi gihugu hagati ya Tanzania na Sudani y'Amajepfo. Ntitwokwifuriza yuko Kenya yona hashika, kuko intamba zacu nato turakeneye kuzibona zitera imbere, ndetse binakunze batahane kino gikombe. Tuza kuva kuri ano makuru ya Sekafa, reka tuvuge ko makuru yari yabaye novuga nti muri ni volleyball. Ubona yuko bobo ni mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu ni edisigira gatatu muri volleyball. Mu gisata c'abige murabona yuko demi final yari yakinye Muzinga na Panthers. Ubona yuko yari Muzinga yatsinze Panthers 7-3 kubusa, hanyuma ku rundi ruhande Rezas yiheranya GLC ibatsinda 7-3 final. Ukaza kuba wumva yuko Muzinga na Rezas aribo bazogenda bakina final. Umwe muri no migwi niwo mugwi ugiye kubutahana igikombe citiriwe umukuru w'igihugu muri volleyball mu gisata c'abigeme edition igira gatatu. Mu bahungu bo twaramaze kuba tumenya yuko ari Gakosmos na Amical bagiye kuba bakina final. Hagati ya Gakosmos naho nyene na Amical nabo nyene tuzomenya mumwe azotahukana igikombe citiriwe umukuru w'igihugu c'uyu mwaka canke ca edition igira gatatu. Ku munsi wa Mungu hari novuga ni urukino rwayi rusa n'urudasanzwe mu karere, kuko nta gihugu na kimwe cyo muri kano karere novuga yuko batari bafise abarorera runo rukino. Ndavuga ni Simba Sports Club weekend hura na Young Sports Club. Ni imigwi ibiri yose yo mu gihugu ca Tanzania iza kuba yamaze kuba yubakira novuga nti amateka nimwe muri derby dufise muri kano karere, novuga yuko isigaye iri ku rwego rwo hejuru. Iyi derby iravugisha abantu kugeza yaho, ndetse n'abari kure y'ino Afrika y'ubuseruko bamenya yuko hariho uru rukino ruza kuba. Runo rukino rero novuga ati ku gihugu c'u Burundi twari dufise impamvu tuza kuba tururaba, kuko twari dufisemwe abasore babiri baserukiye kino gihugu cacu. Ndavuga Fiston Abdurazak hamwe na mugenzi wiwe Saidoni Bazongiza kizigenza aho mu guserukira gihugu intamba mu rugamba. Ndetse ni runo rukino biboneka yuko gwari rufise ico rusigura vy'ukuri gwe vyemejwe, kuko ndetse n'umukuru w'ishiramo ry'umupira w'amaguru ndavuga Reveriano Ndikuriyo runo rukino urabona yuko yari yagwitabiriye. Uru rukino aba basore bacu bagiye kuba barutsindwa, ivyatumye bataha zirayoye mu mwaka w'ihiganwa canke mu mwaka w'ihiganwa rya 2020-2021 ryo mu gihugu ca Tanzania, kuko nta gikombe na kimwe batahukanye. Ushobora kuba wambwira uti ndiko ndanguha bati hari igikombe batahukanye bakuye hariya mu izinga rya Zanzibar. Kiriya gikombe naco gisiguye, kuko ntikizobatuma baserukira igihugu ca Tanzania nk'abatwaye igikombe. Uno musi Yanga igiye kubiserukira Tanzania muri Coupe de la Confederation atari uko yatwaye kino gikombe, kuko kino gikombe cyo ku munsi w'Imana iyo bagitwara bari kuzovugwa yuko baserukiye Tanzania kubera batwaye igikombe. Ariko kino gikombe bagiye kuba bagitwara kubera ko bakinye na Simba ikabatsinda. Simba nayo yatwaye igikombe cihiganwa rikuru, bisigura yuko Simba nizo kwitaba amahiganwa abiri carimwe. Abo bakinye final nibo bazoca baserukira Tanzania. Abakunzi ba Simba bati Yanga ntishobora guserukira Tanzania kubera yatwaye igikombe, ariko Yanga nitwebwe tuzoyituma iserukira Tanzania. Niyo majambo yavugwa imbere yuko runo rukino ruba. Vy'ukuri amajambo novuga yuko yabaye ukuri. Yanga ntabwo igiye kubiserukira Tanzania yatwaye ibikombe, ariko izoserukira Tanzania kubera ko Simba idashobora gukina inkino zibiri. Kuri Saidoni Bazongiza
dushobora kugira gutya yewe uyu mugabo na wenyene bakamusezerera muri ya mugwi kuko ibikondoka byabaye ibikondoka kuri we no muri runo rukino impamvu atagaragaye mu bakinyi mu bakinyi 18 bari ku rutonde nuko Saido ntibazonkiza igihe bagera ikigoma kuko niho runo rukino rwabereye mu myimenyerezo. Saido ntibazonkiza yababariye mu myimenyerezo ivyatumye adashobora gukina runo rukino ndetse hari n'inkino nyinshi atagiye agaragaramwo novuga yuko bagiye kuraba ya myaka by'ukuri yiwe isa niyo birikira mukorako Simba Yanga Murantunga noraba yuko muri gahunda canke muri projet yabo ubona yuko ntibazonkiza bashobora kumugumanya kubera experience yiwe ariko kumugumanya nk'umukinyi bagiye kuba bizera ko kubakira ko no kuronka ibikombe sinibaza yuko ntibazonkiza ashobora kuba ari muri plan zabo mu gihe yoba ari umukinyi bagiye kuba bagumako nk'umukinyi bifuriza ko ibikombe kuko ibikondoka biraboneka ko na ya myaka bisabye ukuri nibigiye kuba bijamo. Fiston Abdurazak nawe ku rundi ruhande we yari yasinye amasezerano y'amezi 6 nawe nyene agenda avugwa mu migwiri ya niriya twibaza yuko nk'umusaruro twabonye nawe nyene kuri we sikirenga reka tubivuge nk'abarundi ndetse ugiye kuraba n'urukino rwejo. Fiston Abdurazak yinjiye ku munota wa 75 bisigura yuko yakinye iminota 25 gushirako iminota 4 bongeje mu rukino yakinye iminota 29 ariko nawe nyene byarabonetse yuko ari Fiston Abdurazak urukino ivyo bari bamwiteze ko sivyo yagiye kubakina bisigura ngo iyi Yanga iri kuri pressure ya Simba kuko byukuri bariko barasuzugurwa muri kiriya gihugu hari kunko guteraterana umunwa muri ino migwi byukuri Simba Murantunga byukuri sinibaza yuko Yanga nimba igiye kuba ibandanya mu migambi yayo yo gutera imbere no kuraba ingene yo kwigaranzura ino Simba Murantunga sindiko ndabona yuko bano basore bacu hamwe ataco hinduka sindiko ndabona yuko bano basore bacu bagiye kumara imyaka myinshi muri uriya mugwi kuko biraboneka yuko nabo bagiye kuba baja ku isoko kandi abakinyi benshi bagiye kuba barondera muri uno mugwi wa Yanga abenshi uzagusanga bakina kuri ajya amaposta abasore bacu basanzwe bakinako ariko ni hararengerana bafise ukundi bashobora gukenyura canke bagatera imbere ukundi mu myimenyerezo bagiye ko bamaramo ikindi gihe nubwo novuga nti ivyerekeranye n'akaruko kaza gatanguye tukazobabona mu yundi mwaka w'imikino bameze neza. Reka tubakengurukira cyane mwe mwabanye nacu wari umunezero ugeretse ku yundi reka tubaye kandi gahunda yo kuzosubira guhura ku munsi nk'uyu wa kabiri tukimeze neza tugishima Imana abo bitazoba bimeze neza nabo tuzobasabira turazi yuko hari Imana yumva kandi Imana ikora mugiraho muba mubahwe na gahwane.